Oya ntitwatangiye kuririmba tukiri abana, oya haciye imyaka mikeya atari myinshi cyane dutangiye kuririmba, n'ubu turacabandanya yego. Arselo twins tubayeho mu buzima bwiza, turashimiye Imana, ego turafise abavyeyi, turiga turi abanyeshure muri universite, tukaba rero umwuga wacu wo kuririmba novuga yuko twaramenye ingabire dufise hama turayikorerako. Shalom wakunzi ba Rehoboth Trust TV. So kuri muri kumwe na Day Rap, amakuri kamera muri kumwe na John Mabu. So today is today. None twagiriye abaririmbyi kazi badasanzwe bamahasa amajimera ariho ba Arselo. So tubegere tubabaze kuvyerekeye ubuzima bwabo bw'ekeye mu music no n'ubuzima bwabo babasanzwe babamwo butandukanye atari za music. Shalom. Twegere umwe muri bo atubwire kuvyerekeye group yabo n'amazina yabo n'ingene bitwa komse tubatandukanye ko n'amajimenti shaka kwatandukanya ko ni babiri basa shaka kumenya bukuru na butoyi ni inde. Shalom, nitwa bukuru Arselo, abandi umwe mu Arselo twins, tukaba turi abaririmbyi baririmbira Imana, bakorera Imana biciye mu kuririmba. Ego. Kananduke ko nanda mubaze akatubye akazina kiwe ko musaba mushaka kumenya. Gute? Sawa. Murakomeye. Ego cyane. Ndi nitwa Elodie Butoyi, nkaba ndi mu gihe Arselo twins, nkaba ndirimba amayagize Imana. So nitwehenze umuryango mwazumvise ko twagiye kuri abandi nyinta cyakuraba yuko ari bo byukuri twashoboye kutumbera umuryango. Okay, uno munsi rero je cyatwenda bagira sikindi. Je vraiment murampimbara cyane gose. Niyo ndababonye vraiment murampimbara kuko nibikorwa byanyu vraiment birampimbara cyane gose. So icyambe shaka kubabaza ni kungene mubayeho ubuzima busanzwe. Kuko ndatanga ko nakuga nk'umwebwe ingene mukora ibikorwa byiza bigashimika ahantu hose. Mbe ingene musanzwe mubayeho bigatuma bitangana image nziza ku bandi bantu babona ivyo mukora. Mushaka kutubwira nido nk'inota nk'unutumwe uvyeke ubuzima bwanyu mubayemwo ingene musanzwe mu kurikirana ivyo mukora mubayeho gute mu buzima muhira, eske bibaye neza mufise management bafasha vyeke muziki yanyu uko koko musatushaka kumenya abarselo ingene basanzwe babayeho mu buzima bwabo busanzwe. Arselo twins tubayeho mu buzima bwiza, turashimiye Imana, ego turafise abavyeyi, turiga turi abanyeshure muri universite, tukaba rero umwuga wacu wo kuririmba novuga yuko twaramenye ingabire dufise hama turayikorerako, ariko nta label dukoreramwo, yaha ni ubuntu bw'Imana novuga tuguma tubona uko bukeye ko bwije, kandi n'umwete ukurondera no gushira ahagaragara ibintu vyinshi biri mu ma potentiel dufise, niko novuga mugabo hanini tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Yego. So batubwiye yuko abayeshiwe n'ubuntu bw'Imana. Reka ntandukire ko nawe tumubaze kuvyerekeye muziki zabo. Ese mwatanga kurimba mukira abana cyangwa mwatanga kurimba muri abantu bakuze n'amagana kumenya ingano mufise kuvyerekeye talent yanyu? Oya ntitwatangiye kuririmba tukiri abana, oya haciye imyaka mikeya atari myinshi cyane dutangiye kuririmba, n'ubu turacabandanya. Yego. So umva mutaka kuririmba mukuze niyo mwatanga kumufise ingano yo kuririmba. Yako mukuze mashavu ati tukuze turi okay tuvuga yuko ari gukura duhere kuri 10 duvuga ko gukura gora kuri 18 kuduga. Ndavuga ni twatanga kuri muri 2014 ntitwari twabwa kuri time tukiri abana naho nyene mugabo twavyinjemo neza 2016 17. So 2014 mwana mufise ingabirano yo kuririmba, ariko mbwena kwinjira muri muziki ya gospel nga mu Burundi 16-17. Wow, c'est bon bamaze imyaka isha kuri 3-4 mutangwe ikiwa cyo kuririmbira Imana. So tugenda rero kuvyeke ibikorwa vyanyu. Je vraiment nabe indirimbo zanyu kenshi ndazumviriza. Nana bamenya nawe n'umujama kwa ko indirimbo zanyu nkayibona bati mwana abantu vraiment baririmba neza cyane gose.
vraiment mwaduhimbura cyane gose. Merci beaucoup. Sa twashaka rero tumenye gusha ko no mangu mu myaka mumaze mufise indirimbo zingahe? Twatanguye gusohora indirimbo mu mwaka uheze, dufite indirimbo gushika zibiri z'iwacu twiyandikiye n'iyindi imwe ya cover tumaze gukora. Ego. Iyo yindi imotari ni yande? Ni yaba hit song na cover twafashe indirimbo zitatu dushira hamwe, harimo n'indirimbo yacu ndani dushira hamwe cover nyene. Cover ni kwanta après indirimbo y'undi muntu. Ego. Okay. Ariko yako muri mwebwe hari umwe ariko gukorana indirimbo n'abandi basore babiri, abasore babiri nemera cyane gose, harimo umwe muri Redemption n'undi twa Destin, c'est vrai? So uyo mu vraiment ni wowe vraiment wadimba cyane gose. Rero vuga yuko vraiment indirimbo yanyu yego vraiment sinzi nkeno bivuga. Ukamuzo indirimbo zanyu mushaka kutubwira amatetu indirimbo zanyu ko musaba bataziza shaka kuzirondera kuri chaîne YouTube yanyu? Ego iya mbere yitwa ni gute nobaho ntagufise ni Yesu Kristo. Iyindi ya kabiri yitwa hari ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Nshaka kugenda kuri YouTube channel ya Arselo Twins, ugire like, share, subscribing, ushare na comment ushaka ni vyiza. Niyo yindi ya cover yitwa One Thing I Desire. Ego iri mu Congereza. Ariko harimo n'iyindi y'ikirundi ndani. Okay, batubwiye ko afite indirimbo zibiri. So nashaka ndababaze rero ko tubazi imisi tubona muri mu gacerere nk'umugwi wa Arselo, muri mu gacerere kanu misi cyo sinavuga ngo muri akantu ngo ka simple no ashika ngasanzwe vraiment kuko nta ndimbo byansumye kumperuka kumva niyo gusohoka kuri video yari indirimbo mwateye kuva kera. C'est bon, so dushaka tumenye ni igiki muko murakora cyatumye muhora ko muse mutubwire ko vyo vyiza tumenye ingene muko murakora. Hanini desi navuga ngo turahoze. Le fait yuko duheruka gusohora clip video ni igikorwa. Umuntu aramara umwanya ariko arategura clip video, amafaranga uwo mwanya wose abatekanye ariko arategura. Ruvuga ngo niki ni igikorwa twakoze ntitwicaye. Ruvuga ngo nibindi turiko turabitegura, hari ama clip yandi ariko araza tugira dusohore. Iyi ndirimbo nyene twakoze ibintu ni bukebuke ariko ntibisigura ko twicaye. Ego cane. Ego. Isi duse coming soon indirimbo indi na clip video yayo. Amafi vraiment muraneze cyane gose. Okay, cyo rero urumva ndahera kuri uyu uwatugira akantu gatoya tugorere ijwi komsa tugende twumvise yuko byukuri ako turaba sinihenze my friends, sinihenze vraiment kuko abantu bakamaro muri twebwe nabantu baduhimbara baduhezagira kandi n'ubwo bataduhezagiye kandi baduhezagire komsa tubashe kuronka amavuta avuye kuri bo. So turahera kuri agoshe twagoje kuri adroite siko none. So mushabuye ka freestyle nyine mu gacisha kwako uko mubona uzavyiza. Afite urumva sinshobora kurimba jenyene kandi turumugwi. Byiza twarimbira hamwe n'indirimbo turimbiye iwacu ko niyo twakoze twayikoreye hamwe byo bavyiza. Washaka kuri mataro umugwi je mari vyiza vraiment. Sasa rero sinzi ko mikoro yanyu banegeramwo ibice bitanu, imwe gino indi gino kadushira hagati kumviza amajwi yabo. Ubushobozi muri iryo zina, hari ugukira mu izina rya Yesu, uhamagaye iryo zina arakira, uwambaje iryo zina aratabarwa, izina Yesu rirashoboye. Haleluya. Amen. Izina Yesu rirashoboye. C'est vrai niwe maganje naona ganje vraiment ni maganje vraiment ndabashimiye cyane gose vraiment kwisacrifice umwanya wanyu mukawumpa ikintu cerekana yuko muri abantu umutima mwiza. Ndabashimiye vivi nyuma na TV yashira bashimiye cyane gose kandi mubandanye
ya mwana muduhezagira vraiment no butatu bakeneye muzotwemerera tuganire kuri mo dufite byinshi ngo dufite coming soon so coming soon nizwe kuzomara amezi 5 imyaka 10 nako nize ko ari vuba gusa ya ni vuba. So bakunzi ba Rehoboth Trust TV kuno munsi vraiment twumvise yuko ba Arselo ari abantu badufite ibintu byinshi biri imbere kandi byiza ko turabize ko tuvyinshi nyine baririmba n'abantu baririmba neza cyane gose. Hanyuma nkuko babwiye ntimwibagire kujya kuri channel YouTube yabo amubwira icyo mukoze. Naje shaka kubemera yuko tugiye tubabwiye muje ngaho hepfo aho hasi mubona kuri page yacu Rehoboth Trust TV mube abone mugire commentaire comme ça kumenya ivyo tuzokora ubutako. So barinze nyo tugiye kuraba mu misi oya tufisande baririmbyi badasanzwe cyane gose abakozi b'Imana tugiye kurondera mu misi iri imbere. So ndabashimiye cyane gose mwadukurikiye mwafashe umwanya mukora ino video vraiment Imana ibahezagire kandi tuzosubira ubutaha. Ciao.